Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kurobanirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambura nongeye kugaruka muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu gisanzwe gicishwa mu ijambo ryo mu gatondo ngo litubere impamba y'umunsi, nk'uko umuntu mu buzima bwa misi yose anywa icayi, bya ngo icayi co mu gatondo cyangwa se petit déjeuner, hanyuma kumbure kumuraga agasura agafungura no mwijoro agafungura, mbere abifise bobo bafungura n'akarenze gatatu. Rero niyo mpamvu twipfuje kuza dusangira ijambo ry'Imana n'abakunzi ba Ntamvura Idahita TV ryo mu gatondo, kumbure kugira ngo umuntu agitwaze agishimikize, rimubere impamba y'umunsi, rimubere ijambo ryo kuzirikana ko kumbure bivanye n'ibihe aba arimwo, bivanye n'ico Imana ivuganye nawe muri iryo jambo, bishishikare kuba vyiza no kumufasha mu rugendo ruja mw'ijuru. Dusoma amajambo dusangira uno munsi, abonekana muri Zaburi y'ijana na 25, dusoma umurongo wa 3 niwo dushakamwo ahanini, naho ngomba ndayabasomere yose kugira ngo mwumve ayo majambo agize iyo Zaburi, kubera ko si Zaburi ndende, ariko ijambo duhagarara ko riri ku murongo wa 3 havuga ngo indirimbo yo mwiduga. Abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye gushitsa ibihe bidashira. Nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko Uhoraho akikije abantu biwe, uhereye none ugashitsa ibihe byose. Wa murongo wa 3 rero ndiko ndahondera muvuga ngo kuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi, abagororotsi boye kuramvurira amaboko ibigabitanya. Imirongo 2 ya nyuma muntu mbere kugira gusa muyumve yose aya majambo ari muri ino Zaburi. Uhoraho girira neza abanyenda nziza, bo n'abatunganye mu mitima, ariko abizimagiriza mu nzira zabo zigoramye, Uhoraho azobashorerana n'inkozi z'ibibi, amahoro abe mu Bisirayeli. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro cacu igitondo gishasha, aya majambo rero dusomye tubonye ko ari indirimbo yo mwiduga. Izi ndirimbo zo mwiduga ni indirimbo Abisirayeli baririmba bariko baraja mu misi mikuru i Yerusalemu. Hariho imisi mikuru yari isanzwe iba gatatu mu mwaka. Ni indirimbo dushika ku indirimbo 15 uhereye kuri Zaburi, cyangwa se indirimbo, kuko Zaburi ngo ni indirimbo Abisirayeli baririmbye muri kahise kabo k'ihanga ryabo. Uhereye kuri Zaburi rero y'ijana na 200, cyangwa indirimbo y'ijana na 200, ukabandanya ugashitsa kuri Zaburi y'ijana na 34, uhasanga indirimbo 15 zitwa ngo ni indirimbo zo mwiduga. Izo ndirimbo rero zarimo amajambo atari make afatiye kuri kahise kabo, afatiye no ku buzima bwabo bwa misi yose, aho bagenda baririmba bashimira Imana ivy'Imana yakoze, bibuka ivy'Imana yabakoreye ibakura muri Egiputa. Ahari nabo bakagenda baririmba indirimbo zavugwamwo isengesho cyangwa amasengesho, basenga babwira Imana ibyo bipfuza muri iyo misi mikuru bagiyemo, muri ibyo bisabisho, muri ibyo bikorane. Munyemerere tuvuge muri ino mvugo yumvikana rero, kumbure niho bica bitahurika. Mu bikorane novuga ngo bya bikorane biba buri mwaka kangahe mu mwaka. Rero ngaha dusomye amajambo yavuze ngo kubera yuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi. Mana yacu nidutabare, ngo abagororotsi rero boye kuramvurira amaboko ibigabitanyo. Imana yacu nihimbazwe. Aha rero ano majambo, ijambo ngomba ko dukuramwo riri muri no context nyene. Ngaho kurikiranye ubona yuko hariho ibihe uyu mwanditsi w'Izaburi yagombye kwerekana bishobora kuba binamaze n'igihe kumbure kitari gito
bibonekana yuko abanyakibi baganje, abanyakibi biganje, intwaro mbi ziganje. Hanyuma kandi ngaha murabizi yuko mu bihe bya kahise k'Abisirayeli murazi ko batwagwa n'inyagano bakaganzwa bakagirwa abaja ntibaronke ubwigenge, umwidegemvyo n'iki n'ibindi kumbure bihe bitari bike wasanga baterwa n'Abafilisitiya, baterwa n'Abanyamowabu, baterwa n'abahehe, ibintu nyene nk'ivyo. Ibyo byose murabizi, ariko mugabo ngomba kwerekana yuko usomye neza ugakurikirana ngaha ni nkaho bibonekana ko yaba ariko yiyadresa ku bantu ababwira ngo naho bibonekana umunyakibi umengo araganje, naho bibonekana umengo umunyabyaha aguwe neza, abayeho neza, amerewe neza, umengo niwe yishimye, niwe abayeho mu bihe by'umunezero gusumbya umugororotsi, naho bibonekana mbere umengo umugororotsi uwubaha Imana niwe umengo nta jambo afise muri kino gihe ndiko ndaririmba ino ndirimbo. Ariko jewe umuririmbyi nzanywa no kubabwira ngo naho mubona bimeze gutyo, icumu ry'ubugabe, inganji y'umunyakibi, kwiganza k'umunyabyaha, intwaro y'umunyabyaha, ukugubwa neza k'umunyabyaha, aho yocinyiza umugororotsi ukamengo nta bibiri classe sans suite. Ibyo ntibizokwama gutyo, hariho igihe bizohinduka, ibintu bizohinduka, ibihe bizohinduka, hariho igihe c'uko ibintu nk'ibi kizoshirwa kw'iherezo. Mana cyo nidutabara avuga ngo rero kuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwama rishinzwe mu mugabane w'abagororotsi. Abagororotsi rero nibareke kuramvurira amaboko ibigabitanyo, kubw'ukuntu umugororotsi ashobora kumara igihe kirekire ageragejwe, kubw'ukuntu umunyakibi ashobora kumara igihe kirekire novuga ngo acinyiza umugororotsi, kubw'ukuntu akarenganyo umugororotsi ashobora kugirirwa igihe kirekire, bishobora gutuma uyu mugororotsi abona umengo kwa kugororoka kwiwe ntaco kumaze, nta gaciro gufise. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero kubwo kurambirwa no kubandanya no gushishikara iby'ukugororoka kwiwe, hanyuma akabona kumenga ahubwo ntaco bikimaze kuba yobandanya agororoka, mu gihe ukugororoka kwiwe atamwimbu atagusarura biriko bizana, ngo bishobora gushika yuko wa wundi yaragororotse hagera igihe hakavuga ngo ntaco ncera, ntaco bimariye, ntaco mbona bivamo, ntaco binzanira, nta nyungu ndiko ndabona mu kugororoka, ngo akaba yotangura kwipfuza rero ngo nanje iyo ngira nkabanaka biba byarakunze, iyo nitwara nkabanaka nanje mba ndonka ibigezweho. Nimba ari umwigeme hagera igihe akavuga ngo nanje burya kugira ngo banaka bansumbya ubwiza, kugira ngo banaka bansumbya inzobe, kugira banaka bansumbya amatayi, jewe kugira ngo bansumbya bya bindi bavuga ngo ingidi canke inyashi, nanje ibyo bakora nobishobora. Ahubwo rero kuvaho nihanganiye ntihagire ikivamwo, reka rero ahubwo ngirente nkore nk'abandi, bagaca batangura rero ngo kuramvurira amaboko ibigabitanyo. Ni ukuvuga ngo byahereye mu gutangura kwipfuza kumera nk'abandi kugira ngo baronke amakashi, baronke ibintu biri palpable, baronke ibintu bifadika. Mana yacu nidutabare, kubera ko ibyo bizeye umengo nta nyungu nta mwimbu bitanga mu buryo bugaragara. Hanyuma rero umuntu agatangura kwipfuza rero ngo
kuramvurira amaboko ibyaha, kandi wewe yari umugororotsi, mbere afise igihe kanaka yamaze yihanganye areka gucumura. Imana yacu nidutabare. Rero ngari ijambo rivuze ngo yemwe mwabagororotsi, kubera yuko icumu ry'umunyakibi ritazoguma ryiganje, ritazoguma rishinze, kubera ko tuzi neza ko hari igihe bizohinduka, kubera ko tuzi neza ko umunezero w'abanyakibi ari uw'igihe gito, ariko umunezero w'abagororotsi uzokwamaho ibihe bitazoshira. Mwoye rero ndabahanura ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mureke kuramvurira amaboko ibyaha, mureke kuva mu kugororoka ngo muje mu byaha, mureke kunohokera ibyaha ngo niho mworonka umunezero, kuko ujya munezero ni uw'igihe gito. Nimureke kuramvurira amaboko ibyaha ngo ni kubera yuko umuntu umengo ugutabagwa kwanyu kwaratevye kuboneka. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, kubera ikiriro ngo ivyo tubona mu banyakibi ntibizokwamaho, hariho igihe byagenewe bizokurwaho. Rero ntiduhave duta pozisiyo yo kugororoka, yo guharanira kwezwa no gutungana no kwihanganira amageragezwa no kwanga icitwa icyaha icyo ari cyo cyose, ngo duhave tuja muri uriya mugwi tubona ko umengo uguwe neza mu byaha. Oyaye, tushishikare kugororoka. Niyo mpanuro nakuyemo muri rino jambo yavuze ngo icumu ry'ubugabe ry'umunyabyaha ntirizokwama rishinzwe mu mugabane w'abanyabyaha. Birashoboka yuko uri kurarenganwa, birashoboka yuko umunyakibi, umunyabyaha, umwasi wawe ariko aragutoteza, ariko icumu ry'ubugabe ryiwe ntirizokwama rishinzwe mu mugabane wawe. Igihe cyaryo kiri hafi gushika. Imana yacu nidutabare. Ntuhave rero uva mu byizerwa ngo nimba utasambana utangure gusambana, nimba utahora wiba utangure kwiba, nimba utahora ujyana uvuga ngo ibiturire utangure kurya ibiturire, nimba utahora urondera gutunga mu buryo butari bwo utangura kubirondera mu buryo butari bwo, urenganije abandi, ucinyije abandi, novuga ngo uzurumya abandi. Imana yacu nidutabare. Shishikara, kuko ukwiganza k'umunyakibi kuzokwamaho, kuzoshigwa kw'iherezo, hanyuma nawe uronke ibihuye no kugororoka no kwihangana wihanganye. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha nta n'amajambo rero nari mfise, nari numva twosangira. Atubwiye ngo icumu ry'umunyakibi ntirizokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi. Kubw'iyo mpamvu rero abagororotsi boye canke bareke kunohokera ibyaha, bareke kunohokera ibibi, bareke kuramvurira amaboko yabo ibyaha, bareke novuga ngo gutimamukira ibidahuye n'ubugombe bw'Imana, ngo ni kubera ko babona ko umengo abanyakibi baguwe neza. Oyaye, shishikara ukugororoka kwawe, kuko igihe cawe nawe kiri hafi, kandi ivyo ubona wumva umengo wotimamukira wonohokera ni ivy'igihe gito. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. N'umuhigwe rero umuntu agiye gufata ingingo yo gushishikara kugororoka no kubaha Imana, atitaye ku kubona umengo abamurenganya, abamucinyiza cyangwa se abanyabyaha, abanyakibi nibo umengo baguwe neza. Uyu muntu n'umuhigwe, kubera icumu ry'ubugabe ry'abanyabyaha rizokugwa arorera, hanyuma nawe ashike mu bihe byiza Imana yamuteguriye. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise.
none rero umuntu wese ayumvise akaba asanze yari amaze iminsi mu bibazo bimutera kwiheba no kwiganyira, akuva umengo yotuma nawe yihora akigenza canke akitwara nk'uko abandi bitwara b'abanyakibi bataye kugororoka, hama akavuga ngo Mana mbabarira vyarangoye, nipfuza gushishikara kugororoka, nipfuza gushishikara kugenda nk'uko bibereye abera, nomugwize ko imbabazi maze umushoboze gushishikara kugororoka, hanyuma umuhe gushika ku bihe vyiwe vyiza byo kubona icumu ry'abanyakibiri kugwa mu mugabane wiwe, nawe abeho anezerewe, abeho yishimye, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu no tusabye tubyizeye, amen.